Turi kuwa 30 ukwezi n'ukwindwi umwaka wa 2026 numwanya tugira tubashikirize ano makuru hano kuri televiziyo yanyu BTV mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ingingo ya buramatari w'intara ya Bujumbura yo gutunganya amasoko mashasha kugira kizimyamoto igihe hadutse umuriro ironke ahica yarubahirijwe mu masoko atari make hano mu gisagara ca Bujumbura aho BTV yashitse turabwira uko bimeze. Ndasubiye kubaha ikaze duhere ano makuru mu bijanye n'ubudandaji. Ingingo ya buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyize Ndayikengurukiye iriko irashigwa mu ngiro mu masoko atari make ya hano mu gisagara ca Bujumbura aho BTV yashitse mu isoko ya Kotebu. Abadandaza basaba yuko iyo soko yoduzwa haruguru kubera ko aho kizimyamoto yoca ubu hatoboneka. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Ingingo yo gutanga inzira mu masoko ku ngendeshwa zijejwe gutabara mu gihe c'insanganya z'umuriro irikirakurikizwa bimwe mu bibanza vy'amasoko imbonesha kure BTV yagendeyemwo nko ku isoko ya Kotebu mu ntara ya Bujumbura. Ivyo bikorwa vyariko birarangurwa aho hariko haregeranwa imeza zidandarizwa ko zimbaho. Urongoye iyo soko Karenzo Monique amenyesha ko ivyo bikorwa biriko biragenda neza. Kuri ingingo buramatari yafashe twayifashe nkama kandi nibaze ko twabaye abambere kubishira mu ngiro. Ivyo byose duishije muri Kotebu nta mabioske biri mu mayira kizimyamoto. Ubwo nkuko mabibonye hari utumeza twimbaho nitwo turiko turakura nkuko mwavyibone mushitse ngira mwabonye yuko hari ikirundo kinini c'imbaho nizo turiko turakura mu mabarabara. Ibindi vyose nibaza yuko ahita hameze neza. Mwabibonye vraiment ko atari bike ari vyinshi. Nubu nshobora kugenda kwirabira ko ndabivuza nganda bifitiye ubuhamya ko ico gikorwa nanje narimo mu kubikora. Kandi si vyimbeshere muri ko murabibona namwe n'amaso yanyu muri ngaha murabibona biri imbere yanyu ivyo tumaze gukora mu nzira. Abadandaza bagirishije amakuru imbere y'igihe wanashaka twafashe uwo mwanzuro kuva imbere y'igihe kuko hariho n'ibindi tugiye turafisha imbere y'umuryango. Barabizi nibaze yuko nta numwe ko ari idoga ko barabizi ko ari gukura imbaho mu isoko. Barabizi kabisa kuva imbere y'igihe. Intamba minizibura turi mu bantu kandi ari abantu amuntu mugabo ni kuneza yacu kugira kandi dukingira isoko yacu. Bamwe mu badandaza bo kuri iryo soko barashima iyo ngingo ariko bagasaba ko iyo soko yosanurwa ikaduzwa kugira imodoka zijejwe gutabara mu gihe c'insanganya z'umuriro zishobore kuhashika vyoroshe. Iyo ngingo buramatari yatanze yo ni nziza ngaba hariho twebwe abadandaza tutabona ko badushimishije cyane. Twebwe dukorera batubwira ati iyo moto zohaca hejuru nta hariho yoca ngabo baca apolisi baca baza bakuraho byose kugira ngo kizira nkahica.
iyo ingingo tuba twayishimye mugabo natwe itadushimishije nini rero dusaba yuko umwe tutaronka hico boba batureka natwe tuba tuba turakora. Twebwe iyo ngingo twakire neza kubera ni inyungu kuri twebwe kubera rimwe na rimwe iyo amasoko ahiye ingaruka ya mbere igaruka twebwe nitwe tutangura kugira ingorane hagati iyo ngingo twarayishimye mugabo nka twebwe dukora mu isoko ya Kotebu hariho ibice bimwe bivaye no kuri isoko abayitunganije bayisize hasi cyane iri hasi rero twasabye isabo yuko isoko bari tudubwiriza kugira ngo bikunde kizimyamoto naho byoshika kizimyamoto kaza kugira ngo bikunde iro nkayica mu kuzimu kubera iri hasi ni gufiya kandi abadanazi iyo bayije muri na rimwe bivaye no kuntu hashuha gose abaguzi baridoga cyane byasabwa yuko igisabo c'iwacu yuko ababijejwe gufasha kugira ngo bikunde isoko bahitubwirize kugira ngo ije hejuru. Tubibutse ko buramatari w'intara ya Bujumbura General Major Aloise Ndayikengurukiye yari yagirishije inama ku igenekerezo rya 27 mu Kakaro n'abamustanteri abajejwe intwaro n'abarongoye amasoko mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene amasoko yokingirwa ku masanganyamuriro amaze igihe yibonekeza mu masoko atandukanye. Mu gihe kuri uno wa 30 uko umwaka utashe Uburundi n'amakungu buhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu mwicira hamwe ONLCT uwe ton frere banegura ko mu Burundi hacibonekeza ugo rudandazwa rw'abantu ariko bagasaba yuko hariho amategeko yo rugenga kurikira Prime Mbarubukeye arongoye ishira hamwe ONLCT uwe ton frere. Igenekezo ya 30 z'ukwindwi uhimbajwe mu gihe kidasanzwe kuko uhimbajwe abana canke abanyeshuri bari mu buruhuko bukuru bw'amezi abiri. Twisunze rero amatohoza tumaze gukora kandi tumaze igihe dukoze igihe kitari gito tuyakoze mwishirahamwe ryacu gishinzwe kurwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukire bwo mu kinyigiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONLCT ton frere twasanze ibiruhuko bikuru bikunda kuba muci ari akaryo keza kadasanzwe abadandaza abana cyane bakunda kubikora cyane babadandaza bakabashora mu bihugu nka Tanzania, Uganda, Kenya n'ibindi. Twisunze rero ibyo tumaze gutohoza twasmishamo ryacu ONLCT ton frere twasanze ibintu bitari bike biratuma ubwo rudandazwa rw'abana wigaragaza cyane muri ibi biruhuko bikuru na cyane ugasanga bagenda kudandazwa n'ibyo bihugu twavuze kubera amashuri aba yugaye cyo ugasanga bikunda kuva hanini ku bukene buri mu ngo cyangwa miryango ikindi naco kibituma usanga hariho uruja n'uruza rwinshi rw'abene gihugu bava mu bisagara bibagenda mu bindi kubera imvo zitandukanye cyangwa ugasanga birakunda kuva nyene ukuntu nyene abantu baguma bagenda hirya no hino kurondera ubuzima ugasanga rero n'abana bagiriyemo uko nyene. Rero ivyo biriko biratuma cyangwa bikunda gutuma urudandazwa rw'abantu bibonekeza cyane mu Burundi usanga kenshi abo bana bajanwa gukoresha ibikorwa biruhisha. Twashaka gusaba abavyeyi yuko bogerageza gukurikiranira hafi ibikorwa by'abana babo cyane muri iki kiruhuko kinini cyo muci kubera usanga ubwa gatatu dusaba abavyeyi bafatikanijwe n'abajejwe intwaro bo hasi ko bogerageza igihe cyose baronse canke bamenye inkuru ijanye n'umwana yoba yatwawe mu rudandazwa rw'abana yuko bacamenyesha abajejwe intwaro babegereye bo hasi canke igipolisi kibegereye kugira ngo baze barahanahana inkuru kuri ico kibazo gutyo abusabana hagati y'abavyeyi abigisha abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike canke urufatane bwoba hagati y'abajejwe intwaro bo hasi abajejwe amadini canke bo hasi kugira ngo vy'ukuri hashigweho ubwa kane kandi aribwo bwa nyuma dusaba abavyeyi n'abajejwe intwaro bo hasi yuko bokomeza bikanura na cyane mu maparkingi yo mu masoko. Turangirize ano makuru twari twateguye kubashikiriza mu bijanye n'inkino
aho umugwi wa volleyball w'abatarenza imyaka 18 waraye utahutse uvuye mu Misiri aho wari umaze iminsi uri mu mahiganwa mpuza makungu. Umumenyereza w'uwo mugwi akamenyesha yuko abo bakinyi hari byinshi bakwiye kwiga kubera bitabiriye iryo higanwa. Tumukurikira. Twagiye muri Egypte tugishika byarabanje biratugora kubera twashitse tuja muri entraînement ubwo nyuma y'imisi mikeyi twarahamenyereye gushika naho ku rukino rwa mbere twashoboye kuvyitwaramo neza malgré la défaite. Muri rusangi umwimbu ni mwiza kubera apare ya experience dushoboye kuronka, twashoboye gukina turatsinda ibihugu bitari bike. Ivyo twarahuye na Nigeria tugiye muri quart de finale yadutsinda, na Cameroon. Nigeria twahuye mu mapure, Cameroon twahuye muri quart de finale, ariko turiho turakina duharanira ibibanza. Twashoboye guhura na Libya nayo turayitsinda. Urumva turi abantu amahiganwa dukunda kuyitabira ku mwaka abandi bama bariko barayitabira ibintu byo gushima. Ico nasaba ni kimwe nuko iyo haje amahiganwa nkaya igihugu gishiramwo inguvu kurusha uko bahora babikora, ko twarabonye mu yandi ma equipe barazana equipe ukabona ati equipe yari maze n'imiburi buri nk'amezi nk'atatu iri kuritegura kandi baba bayihaye vyankenerwa byose bishoboka. Rero ino sinzi ko bivana n'ukungena amafederasiyo abayifashe, hari ukuntu ekipe uzobona bayitumye ko hasigaye nk'indwi zibiri kugira yitabira amahiganwa. Ivyo rero biragira ingaruka mbi iyo tumaze gushika hariya, kuko usanga tumengo turiko turabandanya za entraînement twariko tugira ino kubera hari utuntu twishi usanga mutarashikako. Rero nosaba ko federasiyo ibicishije muri leta yoza irategura amahiganwa hakiri kare akagera ko tuyitabira bimeze neza. Ikigwa nticobura kubera nk'abakinyi nk'aba benshi ntibari bwasohoke kandi n'ibibuga twakiniramo byarabanyuzuye. Ubwo nibaza yuko nko mu misi izokurikira uko aba baracari bato, nibaza ko nihiganwa rizokurikira mu mwaka uza bazoba ari abanyene atagihindutse azokwiyongeramo bakeyi. Nk'ico mu bizobagora ikizoba kikirimo. Ibindi n'ubuhinga bwinshi kuko ino uri kuraraba turacari inyuma. Hariho nk'ibintu usanga biri kuri tele ngaha bitaba nk'ibijanye n'amasysteme mashasha y'ibintu vya arbitrage, twe turacari inyuma kwa raporo y'abandi. Ibyo byose n'ubumenyi tugenda turaronka dushitse ino dusanga turiko turiyadapta, dusubiye kwitabira yandi mahiganwa tugasanga za ntambamye twahura ubwa mbere dusubiye guhura nazo. Mbere na mbere nuko nobatera intege ku butwari n'ubukerebutsi berekanye. Ikindi nuko bokwama bumvira ababarongoye cyane cyane discipline, kandi niyo twari turi byarabaranze ko bafite discipline, kubatera intege rero ko bobandaniriza aho bari bageze. Nino ngaha duce turangiriza no makuru twari twateguye kubashikiriza. Reka ndabashimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza. Shimira na bagenzanje bamfashije kuyegeranya. Mubandanye mugira ibihe byiza mwese, murakoze.